ubona igisubizo cyawe ahantu kiri. Ushobora kuba wicaranye n'ishu yawe ntubimenye kubera ukiri kibikaragashi ku maso. Haleluya. Ibikaragashi biri ku maso yawe biveko. Nawanje Awasiria Uvyaro rwawe Ewe Burahamu Mwana wanjye Awasiria Uvyaro rwawe
Imana ifise umugambi wo kukugirira neza no gusoza amasezerano yawe. Igomba gusoza ivyo yavuze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ashobora kwicara gatoya. Wanasifiwe. Abrahamu yarageze mu zabukuru, nta byiringiro yaragifise, yarumva ko bidashoboka, ariko Imana ikamubwira ngo bibona bidashoboka kuri jewe birashoboka. Haleluya. Nawe ibyo ubona bidashoboka ku Mana birashoboka, kandi bidashobokera abantu bishobokera uwizeye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo hahiriwe wowe wizeye ko ibyo wabwiwe n'Imana bizoba. Gira kwizera. Yarashaje ariko ibyiringiro bye byakomeje kuba bishasha. We arazi kwiyamaze kubivuga by'ukuri zabisoza bizasohora. Haleluya, haleluya. Sezerano cy'Imana rirasohora bitebe bitebuke. Hayeri igihe kirekire cy'Imana yavuze kirashika. Ageze igihe Imana ivugana na Abrahamu, arabyizeye ariko Sara ntiyabyizeye, aratwenga. Avuga ati ariko wari kahanura ibyo bintu ntazi imyaka mfise, ntazi igihe maze, ariko ntiyarazi ko ari Imana iri kirabivuga. Haleluya, haleluya. Marayika aravuga ngo umwaka ugeze aho uyugeze uzoba uhetse. Haleluya. Amaze kubyara yaratwenze intwengo itandukanye niyo yatwenze ubwa mbere. Haleluya. Aravuga ngo uhora harantwengeje n'abazobyumva bazotwenga. Imana igutwenze n'abazobyumva bazabatwenge. Bazabatwenge. Bazabatwenge kabisa. Avuga ati ibi ni Imana ibikoze se umuntu. Sema haleluya. Biravuga ngo Yesu yigeze kwiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ija Emmaus. Ahagarara hagati yabo, ariko bo ntibamumenye. Bagenda baraganira, harababaza ko mugenda mwidodomba nibiki. Baramubwira ngo mbega we niwe watsi ndaro i Yerusalemu utazi ibyabaye. Nuzi ingene bagiriye Yesu, ingene bamubambye, kandi yari yatubwiye yuko ku munsi ugira gatatu azozuka, ariko twagiye kumuraba mumva iyo ntitwamubonye. Haleluya. Twamubuze kandi yavuze ngo azozuka, kandi yaza kuba yazutse yari kutwiyereka, none ntitwanamubonye, no mumva nta uriyo. Haleluya. Kubagenda baraganira, bageze aho bari baroye agomba kuharengana, baca baramubwira ngo gumana natwe burije, kuko bari bumva banezewe no kuvugana nawe ariko bataramumenya. Yesu ngo acaremera yinjana nabo, binjiye mu nzu amanyura umutsima nkuko yahora abikora, w'amaso yabo acava ko ibikaragashi. Ndagomba ngo uyu mugoroba w'uyu munsi ibikaragashi byari ku maso yawe bihave, ko baca bamenya ko ari we. Haleluya. Baca bamenya ko ari we. Ako kanya ngo acarakamangana aragenda. Baravuga ngo wa mwanya wose twamaze turi kumwe, ngo umutima waguma ugurugumba ntitumenye ko ari we turi kumwe. N'uyu mwanya hari abantu umutima wabo uri kurasimba, kandi ugusimba kwawo si ugusimba k'umubabaro, n'ugusimba ubabwira ngo hari ikintu kigiye kuba. Haleluya. Hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe, ntushobora kubisobanukirwa neza, ariko niwahumuka amaso bati kumbe bwa bundi cyari ikimenyetso cyo kungirira neza, cyari ikimenyetso cyo kuntabara. Sema haleluya. Aha muri Luka 24 umurongo wa 25 haravuga ngo arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiriye
kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe. Mbere yuko winjira mu bwiza bwawe ubanza kubabazwa. Nimba uri kurababazwa ikimenyetso kikwereka ko ugiye kwinjira mu bwiza bwawe. Cyo ni ikimenyetso kikwereka ko ugiye kwinjira mu nyishu yawe. Ngo mbega Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa kugira ngo abone kwinjira mu bwiza bwiwe. Wowe umaze igihe ubabazwa, igihe kirageze ngo winjire mu bwiza bwawe. Mbere yuko umuvyeyi abyara abanza akagira ibisi. Sema haleluya. Igihe kiba kiriko kiregereza yuko umwana aza. Sema haleluya. Ngo mbega Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa kugira ngo abone kwinjira mu bwiza bwiwe. Ndatangarije umuntu amaze igihe ababazwa ngo yinjire mu bwiza bwiwe, yinjire mu mwanya wiwe, yinjire mu gihe ciwe, yinjire mu buzima bwiwe, yinjire mu kazi kiwe, yinjire mu rugo kwiwe, yinjire mu kuronka umwana wiwe, yinjire mu nyishu yiwe. Haleluya. Wewe ubabajwe, injira mu gihe cyawe. Bana Yesu maravuga ngo mbega Kristo ntiyakwiye kubabazwa atyo kugira ngo abone kuba mu bwiza bwiwe. Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe byose ivyanditswe kuri we. Bashitse hafi y'umuhana baja ko amera nk'ugomba kuwurengana, baramugobera batigumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane. Arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangere nabo, yabira umutsima arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Agomba ngo uyu munsi Yesu amanyagura umutsima musangire. Haleluya. Amanyagura umutsima musangire. Ngo nuko amanyagura umutsima asangira nabo. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Baravugana bati mbega imitima yacu yari kwiragurugumba aho yari kwaravugana natwe mu nzira adushurira ivyanditswe. Ako kanya barikora basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye, bona bari kumwe nabo, kandi bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni. Nabo babadondera bya bindi byo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Amen. Yesu akora akantu, agira akantu afyonda gatuma umumenya, umusobanukirwe. Yakoze akantu kamwe gusa kuri ziriya ntumwa zibiri ziramumenya. Natwe kuyu mwanya kwisa igeza, Yesu agira akantu afyonze. Amaso yawe ave ku ruhuni, amaso yawe ave ku ruhuni, ubona inyishu yawe ahiri, ubona igisubizo cyawe ahantu kiri. Shobora kuba wicaranye n'ishu yawe ntubimenye kubera ukiri kibikaragashi ku maso. Haleluya. Ibikaragashi biri ku maso yawe biveko, ubona iriba ry'igitangaza. Biravuga ngo Imana yahumuye amaso ya Hagari, abona iriba ridudubiza. Haleluya. Uyu mugoroba Yesu yugura amaso yawe kwa kundi yugura amaso ya Hagari, akabona iriba ryamaza dudubiza, wakayaramiza uwo mwana. Nawe uronka amazi yo kukufasha nk'uru rugendo rusigaye imbere yawe. Imana ibwira Hagari, iramubwira ngo uyo mwana nawe nzomuhindura ihanga, nzomuhindura ubwoko, nzomuhindura igihugu gikomeye. Amen. Imana iguhindure igihugu gikomeye. Imana iguhindura igihugu gikomeye, iguhindura ubwoko bukomeye. Amen. Kwizera. Birivuga umuntu atizera ntashobora guhimbara Imana. Yesu ashimwe. Biravuga ngo kwizera niko kwatumye Abrahamu yemera gutanga Isaka, kuko yari yiyumviye yuko yamumuhaye ishobora no kumuzurika mukura mu bapfuye. Yagize ukwizera, avuga ngo iyamumaye no kumuzura yomuzura. Sema haleluya. Igitangaza cyawe cyashobora kuva no mu rupfu, byaheze byarangiye, igitangaza kikaza. Imana ikugirire neza, Imana iguhuze n'inyishu yawe ukiva mwaya masengesho,
ugisohoka iporotayi uhure n'inyishu yawe, nugera muhira uhure n'inyishu yawe, uri mu nzira uhure n'inyishu yawe, uri kuragendagenda uhure n'inyishu yawe. Biravuga ngo Eliya ari ku kagezi, ako kagezi karakama, kamaze gukama Imana iramubwira ngo naho kakami hayashasigaye Zarefati, ndabi ari umupfakazi nabitse afise utuntu duke ariko tuzogutunga igihe gisigaye. Wowe ubona akagezi ka mbere kakami ari cyariho ni Zarefati, gira ukwizera gusa, bizera Imana. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wizere icyo Imana yavuze kuri wewe igomba kugishitsa. Reka dusubire kandi twumve ijambo ry'Imana, hanyuma umuntu wese akomeze kugurura umutima we. Haleluya. Yesu mwarimo gisita tubwire ijambo ry'Imana, ugurura umutima wawe umva icyo Imana igiye kuvuga ku buzima bwawe. Sema haleluya. Hari icyo Imana igiye kuvuga biciye mu ijambo yayo, nawe ugurura umutima wawe. Reka dusenga Imana hanyuma twumva ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu, reka ijambo ryawe rigira ububasha, reka ijambo ryawe rigira ubushobozi, reka ijambo ryawe rigira imbaraga, reka ijambo ryawe ryinjire mu mitima yacu ribohore ikize.